Ndasubiriye kubaha kaze mwanywanyi tubana makuru y'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha kure yanyu mukunda jana ya Isange TV imbonesha kure Inkuru Rudende bashikiriza makuru y'ibiganiro tosanga ku zindi mbonesha kure kandi Inkuru Rudende bashikiriza makuru y'ibiganiro biba byakorewe amatohoza haba muri politiki haba mu mwiperereza haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'amakuru abariko aragaruka kukahese ku Burundi. Ndabaye kaze ro makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kure Inkuru Rudende ibashikiriza makuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Reka ndakubutse rero banzo ufite ndetse abone ndetse nambakitaje kugira uzura buwa mbere kubona makuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri no mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV aho woba uherereye hose udukurikira uzura bona makuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Ndaguhaye kaze rero mu makuru yacu agira shimikiye ku ngingo nkuru uzikurikira tunyarukiye mu kibano ndetse no mu migenderanire ngaha mu Burundi. Kuri ubu ngubu imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi irongeye kugururwa nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Nyuma y'igihe kirekire rero imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yarugawe ndetse ikaba ari ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi cyane yagiriza u Rwanda ko rwaba rufatikanya no mu bitwaje ubwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Mipaka rero yaciye yugarwa kuri ubu rero umuperezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacerere yemeye ko imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yugururwa. Kuri ubu ngubu rero ku mupaka wa Nemba uruguruwe leta y'u Rwanda n'iy'u Burundi bigiranye umubano ntangere imipaka irongeye iruguruwe. Nyuma y'igihe kinini rero imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi iyugawe nyuma y'uko kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kugara imipaka yagirizaga ku Rwanda rwo barucumbikiye abasize bagize uruhara muri kudeta yakorewe mu Burundi wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza akavuga ko rero ngo u Rwanda rwo barucumbikiye abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Iyo mvo n'imvano rero yatumye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Gusa iyi ningingo leta y'u Burundi yafashe ibandanya kandi ishavuza abanyagihugu b'u Burundi bakidoga ko u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bibanyi kandi byamye biragenderanira. Nyuma y'uko rero imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yugawe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguye gucudika n'igihugu kibanye ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho ndetse yatangiye kugendera mugenzi we wa Kongo atwara Felix Tshisekedi Tshilombo batangura no gutegura umugambi wo gutera u Rwanda. Nyuma y'ivyo byose rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yayugaye imipaka yagiriza u Rwanda ko rwo barufatikanye n'umurwi witwaje ubwanisho wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'u Burundi. Gusa ye ningingo leta y'u Rwanda yahakanye yivuye inyuma ikavuga ko atayihure n'umugwi wa n'umugwi wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu gihugu kibanyi c'u Burundi. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gufata iyo ngingo yo kugara imipaka ngo yagira ngo acungere umutekano w'igihugu ciwe c'u Burundi ndetse n'abanyagihugu. Kuva mu mwaka wa 2015 rero ubwo mu Burundi kudeta yanukaga yari yatewe na Godefroid Niyombare perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi nawe iryo rage yaciye aribandanizamo nawe acavuga ko atazokwigera agirana umubano n'u Rwanda ngo kubera ko rwo barucumbikiye bamwe mu bansi b'u Burundi ngo mu basize bagize uruhara muri kudeta yakorewe perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ubwo yararongoye u Burundi. Kuri ubu rero mu munezero ntangere hagati y'abanyarwanda n'u Burundi imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi isubiriye kugururwa bahereye ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi uhuza u Rwanda n'u Burundi inemba aho rero kuri ubu ngubu abaperezida b'ibihugu vyompi bahuriye kuri uyu mupaka bemeranyijwe ko umupaka ugururwa kandi n'indi mipaka yose ibandanya kugururwa ku banyarwanda ndetse n'abarundi n'akaryo keza ku buhahirane barasubiye kugenderanira. Uravye ku banyagihugu twavugishije haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'u Burundi baratubarira ko kubu ngubu ari umunezero ntangere kuba imipaka yongeye kugururwa kubera ko nubundi ivyari byarabangamiye abanyagihugu bo ku mpande zompi na cane ko ngo babandanya bo bagirana ubuhahirane haba mu by'ubudandaji ndetse n'ibindi byose byankenerwa ku mpande zombi nk'uko nacera na kare vyamye kubasokuru haba abo Burundi ndetse nabo mu Rwanda. Ibi kandi bibaye nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yagenderaga intara ya Kirundo
yari yavuze ko u Rwanda ngo ari wo mwasi u Burundi rufise, ndetse iryo jambo yarishikirije abarira abaturage abanyagihugu bo mu Kirundo ko bagomba kuryamira amajana ngo apana ivyo kuryama umugondora josi. Avuga ko umwansi igihugu c'u Burundi gifise atawundi ari u Rwanda. Ivyo byose rero yabishikirije ubwo yaregendeye intara ya Kirundo abarira abanyagihugu ko ngo igihugu c'u Rwanda kigomba kuzohabwa isomo rikomeye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. None rero kuri ubu ngubu yemeye kuva mu gacerere, yemeye ko imipaka yo ku bihugu vyompi hagati y'u Rwanda n'u Burundi ica yugururwa. Ubu rero niteka n'umunezero ntangere ku banyagihugu b'u Burundi ndetse n'abanyarwanda kuva imipaka yongeye kugururwa. Tubandanirije amakuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Mu gihe n'ubundi amatora yimirije mu mwaka w'2025, kuri ubu ngubu rero hari n'undi umuririmbyi uzwi nka Mukombozi nawe yaratangaje ko azokwitoza mu bashinga amateka gusa. Kuri ubu yatanguye kugaragaza imbogamizi iyo bafise muri aya matora. Yagize ati nibaza ko bomenya ico babuze yuko atari imicoro, kandi nta muntu azoguha amahera aruta ayiwawe. Rondera inzira izogukura mu kurindira duke basigaje. Ivyo rero umuririmbyi Nzeyimana Thomas byashikirijwe nyene na Thomas Nzeyimana mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa 14 Ntwarante 2025 Bujumbura, aho rero akebura abanyagihugu gutora batisunze amahera ngo baba bahawe nabo batora. Mukombozi yagize ati muri kazoza bizotugora kuko usanga n'umunyagihugu kugira akore ikintu ciza kimurimwo akenera ruswa cankwe se igiturire. Uwo azwi kw'izina yahawe n'abavyeyi biwe azwi nka Thomas Nzeyimana yabandanije agira ati jewe naribajije ko arico gituma abashinga amateka tubatoye batagaruka abandi ntibaduhe na ngendanwa zabo kandi umukuru w'igihugu azitanga. Nayo mu ntambamyi nkuru ahura nazo Thomas Nzeyimana avuga ko ari abarundi abanyagihugu ubwabo, kuko ngo iyo bamubonye bagira bati duhe none ntuzi ko tuzogutora. Intambamyi igira kabiri abona ngo ni ibice 40% bisabwa uwitoje yigenga, mu gihe umugambwe usabwa ibice 2% kugira umuntu abe umushinga amateka. Thomas Nzeyimana ntiyibagiye kandi kugira ati uwiravye neza cane uca ubona aho ya ruswa tuguma tubona ku barongozi bamwe iva. Iyo ruswa turabona ko ari mbi, ariko ugasanga n'abanyagihugu bamwe barayikunda. Nico gituma rero umuntu atorwa hisunzwe imigambi yarushije abo bahiganwa aho gutorwa kubera yacoye. Nayo makuru rero twari tubafisiye muri aya masaha, reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha. Mwabanyu mudukurikira mu makuru y'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka mubibutse mufyande sabone paritaje kugira muze murabambere kubona amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muresha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru y'ibiganiro tocanga kuzindi mbonesha kure. Reka kandi ngutere yambo we mu mwanyu dukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu c'u Burundi, nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose nabashije kudondora zigize igihugu cyacu c'u Burundi. Abari mu bisagara bitandukanye imicungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi mwese turabahaye
yambo kandi dutere yambo badukurikira bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wacu wa Afrika ntabashije kudondora, ndetse kandi ntere yambo badukurikira bari mu bihugu byo hakurya y'amazi manini nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, muri Buraya ndetse n'ahandi ijya nino ku isi hatandukanye mu bandanya mudukurikira muherereye. Reka ndabifuze kubana mugira ibihe byiza, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko amakuru tuza kuba twahawe n'amasoko yacu ari ijya nino yabandanyije kudutorokaniriza, turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonida. Ico ndagusaba no kubandanya ukurikira amakuru gusa kuri ino monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, monesha kuri imwe rudendi basikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga ku zindi mbonesha kure.